ibintu biryohe bibandanye kugenda neza. Ahanje ari mufafanuzi mwari kumwe nibaza yuko tuzosubira Imana niyabikunda tukuba dukuranye ko amaso ariko ingohe zikaba zikiri kumwe. Ahanje tuzosubira umwami Yesu Kristo nabikunda. Mugire ibihe byiza, mugire aho muba mwubahwe, murakoze cyane. Radio Imana FM. Hello weekend Radio Imana FM tubandanya tubakira ku murongo wa telefone kujana n'indwi n'ibice ubusa. Ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro gituma abarundi benshi biyumvira ikiganiro gituma ahuri ishobora kwiyumvira ati kino kibazo jewe ndacishura. Dufise intumbero niyo igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060. Ibyo ne tuzobishikako tudafise abarundi biyumvira tutegeza kuba twiyumvira gose gisema ego tutegeza kuba turi abantu twiyumvira tugashiramo inguvu ahubwo ndiko ndatangazwa no kuntu abanyeshuri batariko barishura ku byinshi ariko hari uwaje kwandika muri Hello Weekend avuga ati Hello Weekend Impano Radio yace yishura inyishu inosa inyishu yatanze turayitanga mwibanga kugira ngo bikune abandi nibave biba ikibazo kiyane ni Hello Weekend na Radio Imana FM murabize ko twama turi kumwe namwe twama twahaturie na Dismas murazi twarabyiyemeje cyane twarabyiyemeje kiyane ni Hello Weekend na Radio Imana FM murabize ko twama turi kumwe namwe twama twahaturie na Dismas murazi twarabyiyemeje cyane twarabyiyemeje gose twarabyiyemeje kugira ngo bikunde abarundi benshi baronke akaryo kugirane ko kwiyumvira kugira ngo yambono yanyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu tuzoyigereko tufise abarundi biyumvira neza abarundi biyumvira cyane. Radio Imana FM kujana n'indwi n'ibice ubusa muratwakura ku murongo wa telefone. Yes, Radio Imana FM murashishikara gukurikirana ikiganiro Hello Weekend chama kiha cha misi yose ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha 12 kugera igihe cy'isaha 2 ari ikiganiro kaburira abene guhugu canke abanyeshuri canke abantu babashobora kwiyumvira kugera kure mu tubazo dutandukanye. No tubazo rero tugenda tubabaza hanyuma umuntu akwije amanota 5 tukaje tumuronsa agashimwe kiwe gashimishije cyane gose cyane Hello Weekend rero Hello Weekend na Dismas abe na Oscar turiko turira hano kuri Radio Imana FM tukatubona rero abantu bariko barishura ari benshi bariko barishura ku bibazo ubu kanya rero tukaje dusimbira ku kibazo kigira kangahe. Ikibazo kigira 4 ariko imbere yo kugira ku kibazo kigira 4 turatanga inyishu ariho uwa mbere yavuze ati ariho wishu yavuga ati nimbata uwundi nawe ni Beni avuga ati ni papa Inose yavuze ati nimbata hama Beni nawe avuga ati ni nkoko hama unawe avuga ati ni kinga gikimuga uwo yavuze ikinga gikimuga yabitobeye kubera ari kinga gikimuga ikinga gikimuga rifise amapine atatu yavuga ko ari kinga akayihereje twari kubura ko yavuze igikimuka canke yavuze ryagende ko abantu ariho n'undi yavuze ni Edisa kumpinga ati oya ntiyishuye ku kibazo turiko undi nawe ni Audrey yavuze ati ni inkoko iki ariho n'undi yavuze ngo ni moto. Okay, ni Vincent nawe nyene yavuze ati ni moto. Ikibazo numva ko urashobora kuvuga ati abagitoye naba programa rero amanota kugira ngo bikunde twumve abagerageje. Umuntu wese yashobora kwishura avuga ati inkoko imbata imoto ikinga abo bose batoye ikibazo bakubise mwizone barindi ariko baza kwishura ku bindi bibazo kubera iriya telefone yitwa ari ama electronique ya Rimikash kugira bayabone nuko baba bakwije bya bibazo inyishu 5 nziza cyane gose. Turagenda ku nuko kibazo kigira kangahe? Kigira 4 naho nyene ni gisokozo sokwe niruze nambaye amahwa kuva ku maguru gushika ku mutwe. Nambaye amahwa kuva ku maguru gushika ku mutwe cyane. Nambaye amahwa kuva ku maguru gushika ku mutwe. Ubutumwa ndabona ni bwinshi cyane
ni bwinshi cyane. Reka tubasomere ubutumwa ngaha mbona hano mu bwami bwa Radio Impano FM. Ndabona hariho bariko bandika ari bwinshi ari bese cyane. Ariko inyishu twababwiye ati turazibaha mwibanga, tubaze tubasomere inyishu itanzwe n'abantu bakunzi bacu. Bogyo muko nikiriko ivyo bimenye abatanganya amatako nibo tamwe ikora uwambya yacho wimanika nigutunshaka kandi mbabura umanika uzumbwira amajambo abandi bakoresha inoti. Ndabona hari undi nawe yitwa Vigiri aci atanga inyishu avuga ati Sindilevo yawe raba bangana nawe ufise goti yacho wiparatura ufise goti la namba ndi ya class. Uwundi yatanze inyishu ni Beni inyishu yatanze tuyivuge mwibanga. Vuga ufise goti Anje wo mukinama, Anje nawe wo mukinama aje gutanga inyishu nawe nyene uwo mutipe wacu wo mukinama, mutipe kazi yadukariye aho mukinama. Nimba ari mukinama cha Bujumbura, nimba ari mukinama cha Mubimbi, ntumbaze ari ciciza nuko ariko rishura ibibazo. Atanze inyishu ivuga ngo Ninanasi Bigam sana na Radio Impano FM twacari kumwe namwe tubasomera ubutumwa mugenda murungika. Ndabona abakozi bacu babanaye kurwandikira ubutumwa. Ndabona hari umunywanyi wacu aciye arabipa Cedric nawe avuga ati ni Cedric kumusema atanga inyishu agira ati Uni nawe ni Bukuru Meshake atavuze ahari avuga ati inyishu ni na ukijya mahasi ufise goti ngira hari nundi nawe avuga ati ndi Ines Kumpinga nawe yishura agira ati ufise goti. Uwundi atanze inyishu kwisho kibazo ni Audrey ya kwa Munizo agira ati ufise goti Gisibasi kibazo gisigaje iminota ingahe. Ndabona ariko imbere yo kuvuga nina nakubwira uwundi aheje kwishura ariko ni Arlette wo mugashanga yishura agira ati ikibazo gisigaje iminota ingahe. Nta minota isigaye ahubwo hasigaye amasegonda 5 yonyine. Bariko barakibagara bari bahagaze cyane. Amasegonda 5 yaheze kuvugeje kuvuga haje hahera isegonda. Guduga n'inyishu inyishu ku kibazo cyavuga ati nambaye amahwa kuva ku maguru gushika ku mutwe. Abavuze ikigazi canke inanasi abo bagikubise rurabwe mu jisho. Hari undi muntu yari yanditse agira ngo numukere, uwundi ngo numugunguma, uwundi ngo ne urumva abo bose bagerageje. Tubashimira ukwabo mugana aho yare tuvuze ikigazi. Reka tuge batandukanirize tuvuze ikigazi tuvuze kirya gito ujya mutumba. Oya ni kirya kiba baba baciye. Yego ni muri kuko umutumba ho barawurirako. Naco byo babyishe hajyaho nimba ari ikigazi cyose twoca ahatagira amahwa. Tuduge rero tongere tuze turabantu turirimbo dutandukanye n'ibibazo bitandukanye cyo dusimbira ku kibazo gikurikira. My very plan is to trust in you. I trust. Ni hello weekend na Radio Impano FM murumva ko twagerageze kuhaturira cyane aho tubabwira ati nijuzigera tuva ku murongo no munsi numwe
twebwe murazi ko twiyemeje cyane kwama turi kumwe namwe, twama turi kumwe n'abakunzi b'Impano FM. Ndazi ko muri benshi cyane mukomeza kudukurikirana, twebwe twaraje kandi ntabyo gusubira inyuma n'abana gatoyi. Twama turi kumwe namwe kenshi muri weekend. Iki ni kiganiro bita Hero Weekend and Goodbye School, aho tubaza ibibazo bituma abarundi biyumvira, abanyeshuri biyumvira cyane cyane kugira ngo dushe kuri yambo n'anyecubahiro mukuru w'igihugu cyacu, nuko tuba tuvise abantu biyumvira kure. Udafise umuntu biyumvira kure ntibikunda. Dismas twagiye no ku kibazo kigira gatanu. Ikibazo kigira gatanu kiravuga uku. Munango na nabibiye ikibazo ndavuga ati burya umwigisha mwiza aravuga ati tuzokwisunga aha naha. Nubwo turashimikiye rero ku bisokozo, turatuga no ku gisokozo. Sokwe niruze Nyamunini agenda mwijoro. Nahejeje. Kabisa nababwiye ati bisaba ukwimvira. Nyamunini agenda mwijoro mukama wanyu. Twababwiye ati uno munsi araza gusha kandi mukanya rero cyatuhava twinjira muri weekend show aho tuza gucana agacanwa keza. Mugabo muno mwanya munabaka turi muri Hello Weekend aho tubaza ibibazo. Nyamunini soko niruze, Nyamunini agenda mwijoro. Inyishu turacazirindiriye. Barakibagara bari bahagaze cyane. Amasegonda 5 yaheze kuvuga hahera isegonda. Guduga n'inyishu Inyishu ku kibazo cyabwa ati nambaye amahwa kuva ku maguru gushika ku mutwe. Abavuze ikigazi canke hari umunywanyi acenga ku murongo ahisa bipa. Mugabo no munsi kwereye amatelefone sindingene bayagize nibakure Epitase hari epfo ko atari karavuga no musigira vyamugoye. Uno munsi rero nutugufa gusa. Bisaba yuko wiyumvira kure mbari ukimvira bari kweri kugira ngo bikunde bigende neza. Radio Impano FM kujana n'indwi n'ibice ubusa naco tutazokora kugira ngo bikunde. Abakunzi bacu mukomeze kunezeranwa natwe. Tubasomere ubutumwa bwa Ines ayishura agira ati Yesa ubundi nawe avuga ati ndi Vensa kandi Vensa no munsi yadukariye Vensa yishura agira ati uturimba tutandukanye twatubaha muri Hero Weekend. Murabizi neza ko twama turi kumwe namwe, hariko bari kwadukurikirana bari mu makungu, abadukurikirana bari wacu imubimbi, bari mu ntara yaguse ya Bujumbura. Intara igizwe n'intara zikurikira. Inyishu muzoyitanga muri Hero Weekend ikurikira. Intara mbanda bibira ikibazo. Intara zigize intara yagutse ya Bujumbura, mbega nayahe makomine agize intara yagutse ya Bujumbura n'amazone angahe? Icyo ni bibazo rero mutegeza kwishura. Tutegeza rero kuba tuvisa abarundi biyumvira kwababwiye. Aho rero murumva ko umuntu wese atarashiramo akantu uza kucishura bw'icyo kibazo aratubwira ati intara nizi. Okay, nareka nansome ubutumwa bwa Inosa yishuye ikintu gitwengeje kabisa ndakibabwira mu nyuma. Eka mena rwega je ndumwe hanyuma ndababwira inyishu atanze. Abakunzi bacu bakaze kabisa uno munsi nibabyorosha muri Hero Weekend. Murabizi neza yuko kenshi tuba turi kumwe namwe kugira ngo bikunde tubafashe kwiyumvira. Beni nawe avuga ati ndabona undi munywanyi avuga ati inyishu ni ariko ntiyavuze uwo ari we.
nababwiye ati ikiganiro ni Hello Weekend na Radio Man FM. Kuri mikro ya kabiri ya mbere ari Nyandudisimaza akabari nawe ariko arabasomera ibibazo. Kuri mikro ya kabiri ni jewe nyene ndayize Oscar Dibere kumwe nabo kugira ngo bikunde tubane namwe dushobore kungurana ubwenge dushobora kungurana ubwenge. Kuri kamera hariho Ezekiel abakeneye kuza baranakurikirana bino biganiro byacu uca winjira kuri page yacu ya Facebook na YouTube ugaheza ukaraba ikiganiro Hello Weekend uvuga ati none bari bameze gute ujya munsi bariko batubaza ibibazo none ntibikerewe rero tushimira kuri YouTube yacu urasangayo Hello Weekend y'uno munsi urahita uvyonda subscribe share ngo avuge ngo subscribe agama subscribe ukazanga nibikunda ariko urafenda subscribe wacanga uvyonde share canke ugire commentaire hari indani ujumva ucumva ngene bisha bikurikirana kugira ngo nako bikunde uduhe ama views. Yesa Emmanuel FM ariko abantu ba bipa uno munsi ariko hari umuntu wabonye bipa ku radio we nimba naragusomera ubutumwa urarindira mbandiko ndabubona burya rero baguma bati wewe nturi kuranzomera ubutumwa anje wo mukinama anje avuga ati ariko mukinama kumuhungete kumuhungete mukinama ni abahazi bacoca batubwira ngira ni kumuhororo yishuye ikibazo agira ati j'avais des ailes, je te rejoindrais à chaque battement dans mon cœur si j'avais des ailes. Hello Weekend na Radio Man FM. Dismansi ni batakumeze neza. Cyane gose turaduka no kukibazo kigira kangahe. Turamenyesha ko ikiganiro kiri ku musozo hafi ko urangira. Ikiganiro kiri ku musozo kurangira ariko ibibazo byo biracaza. Oreste amanze yishure Oreste aje kwishura hariya Imarera mu ngongo hari yepfo kure cyane yishuye agira ati tubare Dismansi kibazo kisoje iminota ingahe kugira ngo umwe wonyene zizakuba tugirangije wonyene ikibazo kizoba cyamaze kurengana ariko ndabona Audrey nawe nyene aje kuvuga ati agira ati reka kugira amakenga nizo kubera mizama niumbi cyumutima ukubwiye uze umve ko hari ugukunda yesa dusimbire kuturimbo tutandukanye motivation ya Bifes and Fro twababwiye ko ari kugira ngo tukube ducanira dushira amakariro ariyo na Edisa yishuye agira ati Ingagusonza ari ubwireza gufungura Umashaka kukubona kandi twiriganye ari na Auguste wikiziba yishura agira ati Nacho nchimarira Uzo kwame wibuka yuko dahari amnati Na uzoza ubutumane bwinshi ndabona n'uwundi avuga ati ni Ibujumbura na Bujumbura Meri na Bubanza na Cibitoki ariko arangishura cya kibazo nabaza ariko kuri cyo kibazo nabwiye ati ntaragera ko mwishura Epitasi nabavuga ati Nyamunini agenda mwijoro nibaza ko inyishu ari turashishikara kubabwira ati mwimererwe neza aho muhengamiye hose ngaho mu mihana iwanyu na Hello Weekend turirimbo nato tubashike kunyota murumva yuko hariya nawe Oscar ari kubinga bw'ivyuma ari wari karatuma n'amajwi abashikira akacana kuri micro ya kabiri ari karabica bicika vraiment mushishikara kuryoherwa na tuno tubazo aco tuduga no ku kibazo gikurikira no ku kibazo gikurikira kigira indwi. Yesa ikibazo kigira indwi uduge kwijambo ikibazo kigira indwi kiravuga uku kibazo reka tubanze twishure ntiturishura ibibazo amareka banze mvuge ingene bagiye barishura kw'icyo kibazo hatanguye witwa bavuze ibintu kabisa nga ariko hariho nabandi batutasomeye ubutumwa linda tubusome uwitwa Audrey ariko yavuze ibintu byinshi
tuwe turafata ibyo yavuze ubwa mbere ntabyo kugumutomboza hariho uwundi arirete yavuze ati hariho n'uwundi yitwa Keve Kumpinga yavuze ati reka tubasomere inyishu bagiye baratanga duhereye reka turabe unawe abantu ababipere bapi duhere kuri Keve urazurumviriza amadisini waza gutanga inyishu Keve yavuze ati ico kintu n'ukuri ni gihuna sico uwundi ni arireta avuga ati ni kigenda juru oya ni maza kwa taricho Odri nawe ngo n'urutaro wapi Epitasi tinyamuni ni inzoka oya Epitasi twihanganira hanyuma hariho n'uwundi yavuze ati anje mu kinama ati ni imvubu mu murima yagitoye yagikubise rurabye uyu mukobwa anje wo mu kinama nkeneye kuzomubona ndamuramutse nimba ari muremure azonyihanganire je ndirabura nzohava namwisha imivyiro muga gusa nzomuramutsa mwizina rya Yesu canke rya Yesu kuko tuba dukeneye abantu dukeneye abantu biyumvira bizi anje reko amaze kwikubita rurabye abandi no ariko abandi no bavuga ibyo bavuze ndabivuga kabisa ureste nawe yacavuga ati ni ukwezi uwundi yacavuga Beni ngo ni imvubu ariko na Beni yagitoye Beni warimuhaye acabaho na Auguste w'ikiziba ngo ni gihungarema oya kweri hariho Cedric kumuretsema ngo ni inzoka nini oya hariho na Inosa avuga ati nurubwa oya Inosa ararwega ngo nurubwa nageje avuga ati nurubwa ugo runtu je nahejeje kukishura Cedric nawe kumusema avuga ati ni oya ikibazo nibaza ko abana bashoboye kukishura ariko hano na bukuru meshake ubukuru meshake niyabuze ahantu hari ariko bukuru turacamukeneye cyane bukuru meshake abakunzi bacu bashasha muno munsi banditse baze baravuga ahantu bari matino kiganiro cyacu hero weekend bagerageze kuvuga aho bari kugira ngo bikunde bigene neza rero turacakomeza duduga kwijambo ariya bariko bishaka kuba tucarenganye abo onyene baza kubo twihanganira turaduga no ku kibazo kigira indwi kiravuga uku ndiho kandi ndavuga ariko sinjya kuko munda yanje simenyereye kujya nikigize ngo kinjamwo nikigize ngo kija munda yanje wandemye niwe akimenya none ndinde ndasubiramo ndiho kandi ndavuga ariko sinjya kuko munda yanje sinamenyereye kujya niyigize ngo kija munda yanje uwandemye niwe amenya none ndinde ayi mubimbi ariko reka rishira ku kibazo cyarenganye kera nibaje barika kujana n'umwanya burya ku mwanya ari bibazo kwishura ku marezo social usanga baduhaye umwanya uwo mwanya urenganye wewe ntashura kwishura yindi nyisho ariko arirete yaje kwishura avuga ati ikiganiro ni hero weekend turacarindiriye abishura ku kibazo 69 ndabona hariho abariko bandika mukomeze mwandika kugira ngo bikunde tubasomere ubutumwa bwanyu Vincent ngo aragarutse agira ati ariko Vincent ciyavuga yishunyishu zibiri muizo oye kwata atangwe kutomboza acavamwo ntitwomenye dufata ariko abandanye agume ku murongo mu nyishu zibiri ntitwomenye dufata musaze wishuye uba waje kwishura ugarutse kuvuga ibindi ubuze kwisha icyambere Beni nawe avuga ati Onezime hariya mugima cyazo avuga ati komera ico kintu ni
uwundi muwanyi ni Vigile Ikirama avuga ati Yesa na Radio Man FM ikiganiro ni Hello Weekend. Ariko ikiganiro Hello Weekend kiracasigaje umwanya muto cyane. Aho tuhafatisha twinjira rero muri weekend show. Ndabona ko mu minota itarenga ingahe iminota 4 ikiganiro kizoba kirangiye. Niyo mpamvu rero tubasaba ati abishura ibibazo bishure. Ari kibazo cyanyuma cyabagisigaye kugira ngo twumve ko twakoze umwanya. Ibibazo bihari ni byinshi ntibyo shobora kurangira ariko twe tukorana no ku mwanya ibisiga tuzoba. Dukorera ku mwanya ari wundi Inosa avuze ati ni Eruve ahubwo avuze ati ariko nazi kuri on control ntacyo bitwaye dobabadari maninyase n'ayabantu abakunzi bacu rero mukomeze ari wundi ariko ubutumwa ni bwinshi cyane baba bungora no gusoma uwundi nabavuga ati ndi anje kumuhungete dufise byinshi cyane two bavuga ko gusa nta mwanya tugira yesa kubita kurondera amarare ngo twiteze imbere pick up sana Radio Man FM kujana n'ibice ubusa tubandanya kubakira ku murongo wa telefone 33 twabuze n'uwiyemera ngo yakure twabuze n'uwiyemera ngo yakure ariko itanyinyishu iminota ndabona ko igiye kurangira inimero ya telefone ndabona ko reka turabe Brice w'imubimbi avuga ati icyo kintu ni Atikazimana inkunda tubashimire rero cyane tuha akanya Dismas udusomere ubutumwa hamweze ucukirwa kutubwira n'abaronse amahirwe yo gutsindira ubushimwe atanu mwarimwo cyatubwira ati muyangane kuko kugira ngo ronka agashimwe wishura ibibazo bitanu kabitora cyabona ko mwanya uri kuraturega tugira ku mwanya tutatanguye kuvuga amanota n'ibindi byaba bikorana duka kwijambo Dismas ikibazo rero cyavuga ikibazo cyavuga uku ndiho kandi ndavuga ariko sinjya kuko munda yanje sinamenyereye kujya nikigize ngo kija munda yanje uwandemye niwe akimenya ndinde ico kibazo inyishu ni ingoma nuvo bavuze ingoma bose baronse inota akaba ari Beni niwe yavuze ingoma nande hariho uwitwa rekaragoreke uri yavuze ingoma abantu babiri Vincent yavuze ngo ingoma Vincent arimuhaye yego hariho Anje kumuhungete yavuze ati ni inkono kuziko atwihangane Anje yatoye byinshi ariko kijo cyamukubise hasi Vigile kukirama ngo nikirira habiri ibi inye nibaza ko atari nabyo Onezime avuga cyo kintu ati nuruzi acavuga ngo gikana ndagitanguye nteba Beni yavuze ati ni nkono Beni cyamukubise hasi no munsi nibaza ko atari yajyamye neza yajyamiye ukuboko kutariko nabo bashoye kwishura nayabandi ntacyo bigeze bavuga mugabo hariho umwana yitwa Eruve ibintu mbere yavuze ndakahomera bunywa ngo ni Eruve yavuze ngo nagakoko kitwa marumote ngo kaba mu bugaragwa Eruve kweli bashewe urika kwavu kabisa agakoko kitwa marumote kaba mu bugaragwa hari ico twokavuga ko mugabo subunyene reka turabona umuntu abipa canke tumwagire ku murongo wa telefone yes allo
Yes allo oya abantu buno munsi ni bipe gusa amayinite nimugerageze mu bi mwakure ni byiza kuko bibaye ngombwa utoye ikibazo murazi ko ubushimwe biba biri kumwe nuburamo nawe no amayinite yo gutelefona koresha umwanya kandi ikiganiro kirangire twagize Dismas twagiye no gutanga inyishu. Reka tubashimire bagenzi bacu rero mwabaye nacu tongera tubamenyesha rero amanota magiye muronka wa mbere turafise uwitwa Audrey rero akaba yagejeje ku manota 3 hariho Ange Kinama akaba yagejeje ku manota 3 ariko turabona sinzi ko arabayiko babipanuko bari oya ne bazakora babipere ku radio ni babipa naco batwarendera mu kiganiro weekend show baraza kwakura nta kibazo acakurikira Cedric afise inota rimwe Vincent akaba afise amanota 2 Inosa akaba afise amanota 2 akaba Beni afise amanota 3 hariho Vigiri afise inota rimwe Bukuru Meshaka afise inota rimwe hariho Arlette afise amanota 2 abasigaye bose na amanota turabe uno muwaye ku murongo yes allo mezereza allo muri bande mutwakwe muri we Gerard umeze neza Baza ndashimba kabisa n'umunsi. Ni sawa ndamukiza Dismas. Baza ndizumva kumba kuri hano yanjye. Meze neza. Ikiganiro rero weekend cyagenze neza. Baza ndashima gukora neza ikintu ndabashimiye. Ubwo tuzi ku murongo neza ubwo nari kuda ku murongo kabisa. Murakoze namwe. Ashimye gushima ngo iradio arayumva neza ngo yigereje akaradio ngo Dismas ngo mumvume nga baricaranye ni sawa naho nyene ni fresh aje kurindira muri weekend show aho tuza kwakira ubutumwa twongera tubashikiriza n'indinimbo zitandukanye yes allo mane femalo muri bande bo twakwe muri allo siniko nakumva neza Beni yego dari bigoye cyane ibibazo byari bigoye yego usapare n'abakoze n'amanota barenga 3 ushaka deliberation 240 na 260 na deliberation bisa kuzogenda yo wakoze umva avuga ati abarengeje 3 niburi 2 n'indusu nibo akaroka no muhaye kuri 5 kugira cyo abase kabego kugira ngo uko no kwisambira ibisaba gukora ikibazo mwijuru burya 10 kukuramo kimwe n'ubusa burya ikindi naco no kwishuru bona nk'umwana bo wa mbere dufate nk'ubo ibibazo siritra 30 akubita 30 kuri 30 verse 20 10 abagaterege akabona aronsa 5 mwico gihe ntawo ronka mahoro Beni rero ariko arareklama ati murarabe nimuave mutugirira nabi ariko jewe nanyishu mfise jewe aho magaze twe dufise intumbero y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere aho rero mwico gihugu jewe ukuntu ndahabona nta muntu agenda aravuga ngo nkura ko ngo ibiye azoshikaye kuko twikoreye ingunga twikoreye ibintu tuzoshikanayo bigoye cyane erega mugabo nabandi no ariko arisambaganira neza ariko arisambaganira neza avuga ati none gashaho ni murabe vuba bari bakoze kweri no kuraba kuba iby'umwikorezi bo reka twemerere yuko basi uvuze iby'umwikorezi iby'umwikorezi turabibemereye mugabo ahantu bashikanye amanota 3 bonyene abo bazobona kuri eko kashe yabo utuntu duke amayinite ndari mikashi zokora azokora amayinite ashobora kubona amayinite umwanya n'umwanya canke ejo canke uno munsi mbere kugira ngo bigene neza acaba uno munsi nyene kugira